Ndabaramukije amahoro murakomeye muraho mwiriwe mwaramutse bivanye n'igihe muherereyemo umwanya murimo hariho abari mu ijoro hariho abari ku murango mwese ndabaramukije amahoro. Ego tugarutse twongera kuganira kandi tugarutse dushima nk'uko ariyo ntego twiyemeje yo gushima tugashima Imana uko biri kose uko ubuzima bwose bwoba buri abababaye abagwaye abagwaje abari mu bibazo abari kuduga imisozi y'ibibazo n'ibigeragezo twizera ko Imana izogera igihe ikabigenza neza kuko ngo ntabwo tuzohora tubabaye iteka. Umuntu uno musaraba ariko araduga ku musozi ari mu bigeragezo bikomeye iminsi igahinduka akazogera akagera mu byiza akagera mu munezero nk'uko n'abanezerewe nabo uyu munsi abari mu mwanya mwiza bari mu munezero hazogera igihe canke higeze kubaho igihe nabo bakababara bagahangayika nabo bakaba muri ibyo bigeragezo. Ego wa muririmbyi yaravuze ngo hariho igihe cyo kuduga hariho igihe cyo kugeragezwa ariko kandi hakaba n'igihe cyo kunezerwa ukamanuka ugasubira hasi ugasubira ku murongo ukumva urongera unezero urongera ugaruye ibyiringiro. Ego ni Jane Hatunga utunga Imana ishobora byose Imana ibitanga igihe ishaka ikabitanga uko ishaka ikabaha n'abishaka niwe abaramukije kandi niwe abifurije umunezero n'amahoro ibihe byose. Ko turiho rero turashimye ni ukuri tugeze kuri iyi tariki umuntu wese ariko aranyumva ni ukuvuga ko ariho iyi tariki turashimye uhoraho nyir'ingabo ko atugeneye uyu munsi. Impamvu ya mbere twavuze ituma dushima ni uko dushobora guhema tugahumeka bikemera n'uyu munsi ni nayo mpamvu itumye tukiriho. Ego tuzosubira twiga iyindi mpamvu ariko uyu munsi ni ugushima. Bamwe bati mbega kubera iki wamushima ni ukuvuga ko ari unezere gusumba abandi oya namba ntabwo dushima kuko tunezerewe kuko Bibiliya yo ivuga ngo mwame mushima muri byose ariko n'abadasoma Bibiliya nabo burya washima ushaka washima kugihema bigakunda. Ushaka washima ego nibyo urababaye ndabyumva uri n'ibibazo twese turi n'ibibazo nta muntu n'umwe burya ushobora kubaho ubuzima bwiza gusa ngo bishoboke. Hari n'undi yavuze ngo nta sida hamba igihugu cyose wowe urimo umugabane w'isi wowe urimo ngo abari muri Afurika ngo nibo bababaye kada n'abari mu Burayi barababaye bararabarira bararabaganya bamwe muri bo abandi nabo baranezerewe. Uno munsi uranezerewe nkuko nari mpeje kubivuga hariho undi ababaye uno munsi naho hariho ubabaye hari n'undi yishimye hariho abari gushingira bamerewe neza bari guhimbaza bari kurya bari kunywa hakaba hirya ku rundi ruhande kandi hari abari gushingura bababajwe nuko babuze ababo. Ibyo byose biriho biri mu isi ariko uno munsi ico tuje dushima nuko tugejeje kuri iyi tariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Nukuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere uyigezeho wese akwiye gushima. Mbere nari ngiye kuvuga ngo turambure amaboko dushimwe ariko nasanze burya ubundi yarambwiye ati ntabwo abantu bose bashima barambuye amaboko. Nimba ari bwo buryo bwawe bwo gushima reka abandi bashima uko nabo babyumva. Ego ndabyumva kandi bubahwe umwe wese ashima uko abyumva ushima ahagaze ushima aryamye ushima yicaye uko wumva umutima wawe woshima je ngo hamagarira gusa gushima. Tugeze kuri iyi tariki rero reka dusubize amaso inyuma turabe. Yego hariho benshi bamaze kuva muri uyu mubiri jewe nzi abashika 4 bo mu muryango wegereye ba hafi bitavye Imana si uko ari bo babihisemo nta nico twakoze natwe ngo tube tukiriho ni ukuri nta na kimwe nta nubwo bari abanyabyaha kudusumbya ntagaruka abakoze bibi kudusumbya oya hari n'igihe twasanga ariko twakoze bibi kubasumbya ariko turacariho tugeze kuri iyi tariki no gushima dushime n'ukuri ko dushobora guterura ukuguru tugaterura ukuboko bikemera dushobora no kuronka n'ibyo kurya tukaba twarageje kuri iyi saha turiho kuko iyo tutarya muri rya misi yose yarangiye 365 ntabwo twuba tukiriho twarahuye n'ibibazo nibyo. Twarahuye n'ibibazo bitandukanye umwe wese yagiye ahura n'ibibazo ku musozi wiwe mu nzu yiwe abamo kuko imyenge y'inzu ngo imenywa na nyeneyo buri wese niwamenya ibyo yahuye nabyo. Rero wiyumvire mbega ni iki kintu cakubabaje gusumba ibindi muri uyu mwaka turangije ni iki cakubabaje muri uyu mwaka turangije gusumba ibindi mbega bashavye bavyari byagenze gute mbega wowe wari ubifisemo uruhare nimba hari uruhare wagizemo mu kwibabaza aho rero wigaye nawe kandi nanje no kugaya ariko nimba nta ruhare na rumwe wabigizemo kugira ubabare gushika kangananyo no kuruvuga ati niko Imana yabyemeye
hanyuma uvuga ati kandi ndashima basi ko nabirenganye nkabashitse kuri iyi saha ngihema. Hanyuma uvuga ati mbega nimba koko hari abandi babigizemo uruhare kugira mbabare, bangiriye nabi, bamvuze nabi, bambwiye nabi, bankoreye nabi, bankoreye ikibi kibishe, kandi ndabazi ndababona, ico ngusaba gusa ni ukubabarira. Muribuka ko twavuze ati tubabarirane kugira tubohoke, dushobore kubaho ubuzima buzima, bwa buzima buri mu bice bitanu, turuhuke mu mutwe, turuhuke mu mubiri, turuhuke mu byiyumviro, turuhuke mu kibano, tubeho mu mahoro no mu munezero, tubane neza n'abantu bose. Wewe icyo usabwa gusa bababarire, ibisigaye byihorere. Ntabwo urubanza ari urwawe, guca imanza si wewe, guhana si wewe, we bababarire gusa kugira wowe uruhure ubugingo bwawe, uruhurire umubiri wawe, uruhurire umutima wawe. Bakugiriye nabi bose uko ariko kose baba barakoze, we bababarire. Nanje nukuri narababariye. Iyo ntababarira usimba nshimwe, mba nkikoreye bya birayi biboze ku mutwe, bya kagahinda wa muntu yanteye, bya bibazo yashizemwo, ubu mba nkibigenderamo, simba nezerewe, simba nseka, simba mvuga, simba ntwenga, ariko nahisemo kubabarira kugira nshime, kuko niko kazi Imana yampaye. Ego nawe rero babarira uwakugiriye nabi wese mu rurya mwaka warangiye. Twishimire yuko tukiriho, twishime, tushimishwe nuko turiho, nuko tubayeho, kwazima gusa twebwe twaruhare kuba twarabigizemo mu kugira ibibi. Kandi nimba twarabigize naho nyene dusaba imbabazi kugira ngo tubabarirwe kandi tubohorwe. Hanyuma twavuze ngo niki cyo washaka kubabaje gusumba ibindi. Reka rero tuje ku rundi ruhande naho. Mbega muri uwo mwaka wose urenganye, niki cakunejeje gusumba ibindi? Byoshobora no kuba ari kimwe, byoshobora no kuba ari bibiri, byoshobora no kuba na bitanu. Mbega none nimba koko waranezerewe, nimba koko warishimye, wakoze iki? Woba warashimye uhoraho yabigushoboje? Woba warashimye umuremyi yabigufashijemo? Nimba utarabikoze naho nyene ndakugaye, kandi nawe wigaye. Ariko kandi nimba ushima ukamfasha tugashima twese, nukuri Imana ibiherwe icubahiro kandi nawe wubahwe. Hama rero nkavuga ati mbega kuri bijya bintu byakumereye neza muri uwo mwaka wose warangiye, muri iyo misi yose mu mezi 12, mbega hari urare wabikoze ko wewe kugira unezererwe? Hari ikintu wowe warakoze? Nimba waragikoze rero ishime nukuri ubishimirwe, kandi nawe wumve ko wishimye ko uteye intambwe ije imbere. Nimba kandi nta na kimwe wakoze no kugira umererwe neza, nta nguvu wabishizemo, kuko muribuka ko tutigera dushigikira abanebwe. Ntabwo nshigikira abanebwe, sinshigikira abantu bashaka ibintu bizoza ngo bikabitura, kubyo ntibibaho muri iyi si. Twese dutegerezwa guharanira gukora. Nimba warakoze rero uko wategerezwa gukora, umwaka wose warangiye, ubishimirwe, wubahwe, kandi n'Imana ibishimirwa. Ariko nimba waragize ubunebwe, ukishinga kuryama gusa, ukishinga kwicara gusa, ibyo no kuri simba ishigikiye, ubisabira imbabazi kugira dutere tuje imbere twese, nuko duhaguruka tugakora mu gihe bigishoboka, mu gihe tugifise ingufu. Yego. Hanyuma ica kabiri naco, mbega nibiki byakubaye ko muri uwo mwaka wose warangiye? Ni ibihe bintu wibuka wumva uvuga ati ego iki kweri ndakibuka? Tuvuge hari ibyo cyose bita ngo experiences. Ni experience wagize muri uwo mwaka uvuga ati n'ubu koko ndacayibuka kuri kurya nyene yabaye. Raba mbega mu mwaka wose warangiye canke mu myaka yose yarangiye, sinzi imyaka ufise, ushobora kuba ukuze, ushobora kuba ukiri muto, mbega ni ibiki uvuga ati ibi kweri ego ndabyishimiye? Hama ikindi naco twavuga ati mbega muri uwo mwaka wose warangiye ni iki wize? Ninde wigiyeko? Hariho umuntu wowe uharura ati uyu ni umurore mode wanje? Hariho umuntu wowe uvuga ati uyu ni hero kuri jewe? Hariho umuntu wowe uvuga ati uyu ni umuhizi, uyu ni intwari kuri jewe? Ashobora kuba umubyeyi wawe, ashobora kuba umuvandimwe, ashobora kuba inshuti, ashobora kuba n'umuntu utanaze wabonye kuri YouTube, ashobora kuba undi muntu wari we wese. Mbega wamwigiye kwiki? Ngusabe rero ntube waramwigiye kw'ikintu kibi, ntumwigire kw'ikintu kibi. Ibibi byo tubisubize inyuma, tubyirukane, tubitekure, ahubwo twige ibyiza. Raba umuntu woba wigira kw'ibyiza, ashobora kuba ari umuntu afite ingeso nziza, ashobora kuba ari umuntu yihangana cyane, yahuye n'ibigerageza akabicamo. Nanje ndafise umumama nama nigirako, nukuri iyo mbabaye nkagera kure mpita nterera amaso imbere nkaraba wa mumama nti harya yarahaciye kandi barakomeye, arashima, nanje agaca nongerwamwe ingufu. Nawe rero ugira umuntu wigirako. Hari uwo barigiye ko muri uwo mwaka urenganye? Nimba ntawe naho ntaco, reka dusubire dutangure, tuze turaba ibyo dushobora kwiga kubitubayeko. Nabyo nyene birafasha, biratuma dushobora kuja imbere, kandi biratwongera inkomezi, biratwongeramwe inguvu. Cane cane ko
ku bantu rero b'abakristo naho ico mvuga ati naho twigire kuri Yesu, kuko Yesu niwe muntu yashoboye kwihanganira ibigeragezo, ashobora kubabarira. Nkongera nkigira kuri Stefano kandi ukuntu bamuteye amabuye ariko akemera akihangana akavuga ati Mana ubabarire. Nawe raba ico woba warize muri uwo mwaka wose urenganye. Yego, hama hari ikindi kivuga ngo mbega umuntu aguhaye ubushobozi bwo gukora ikintu, kwemvanta nk'ikintu, ni igiki wokora? Mbega wo kereya iki wozura wakavuga ati yego kweri nanje nakoze igikorwa gikomeye? Kuko muri uwo mwaka wose warangiye, mu myaka yose irenganye nyuma yacu, twaba ata kintu na kimwe twakoze tworaba kuri uyu munota ngo tuvuga ati ego kweri iki ni ikintu ciza twakoze. Ndasabye rero kuri uyu mwaka ko Imana idushikanye twaba dushize ku itariki imwe, hita ufata imigambi uvuga ati ubu rero muri uyu mwaka ngiye kwiyemeza nzokora iki, nzogishikako kubw'Imana tu. Ubyiyemeze, iyemeza ibintu byiza uzoshikako mu mwaka, kugira ngo nitwashika kandi ku mpera z'umwaka tukiriho, ni naba nkiriho ndabibasezeraniye nzongera nkora iyindi video nk'iyi nkubaza ibyo wiyemeje ko wabikoze. Kandi nanje nyene uko nyene nanje nzoza nikorera evaluation ndabati mbega koko narabishitseko. Hama nisaga narabishitseko nzishima, nawe nusanga warabishitseko uzishime, uzoshime n'Imana yabidushikanye kuko burya niyiduha inkomezi muri byose. Hanyuma rero niho mpamvu uvuze ati niba nta bindi washitseko uwo kwishimira uvuga ati ego kweri iki nico naragikoze. Panga uwundi mugambi wo mu wundi mwaka, tubisaba Imana tuzoshike ku munsi wa nyuma kandi uwo mwaka twongera gutanga urindi tariki imwe tuvuga ati ego ibi twarabishitseko ku nguvu twahawe n'Uhoraho. Ababishitseko namwe rero mwubahwe. Ego n'ibintu byinshi woba warashitseko wubahwe, kandi n'ukuri Imana yubahwe. Imana ihabwa icubahiro kuko burya at the end of the day niyo yonyene itwemerera. Itabishatse n'ukuri bikaba byashoboka. Imana itabishatse tworyama ntitubyuke. Hariho abaryamye n'iyi tariki yaraye irenganye 31 bagapfa mwijoro bapfuye, twege ntaco twari tubasumbije. Rero niyo mpamvu Imana niyo yonyene tugarukako, niyo ishobora kuduha ubushobozi bwo gukora byose. Hanyuma turangirize kuri aka kantu, mbega nizihe ngorane wowe uri go facinga muri aka kanya? Ni ibihe bibazo bikuremereye? Ni iyihe misozi iri imbere yawe uvuga ati iyi musozi umpagaze imbere kabisa nubona ndawurenganye noshima Imana? Reka rero dufatanye dusenge. Turibuka ko mama twavuganye ngo tuze twicara dusenge, dufate umunsi dupfukamo dusengere umumama hirya no hino ufise inshingano zo kurera. Ubu noneho simvuga abamama gusa, reka nshiremo n'abapapa. Mupapa wewe niba ubona hari ibintu biri imbere yawe, nawe rero reba iyo misozi ihagaze imbere yawe y'ibibazo, imisozi y'ibigeragezo, ibintu uri kurengana muri gucamwo. Ego turasetse ku itariki imwe, ariko tugira dusengane, dusabe, dupanga imigambi yo kunesha. Kandi nitwasaba Imana izotuneshereza. Nta gahora gahanze, nta bihoraho, nta nijoro ridaca. Ibyo uri gucamo byose bizogeraho birangire. We n'ukwizera gusa, twizere, dufatane mu munda, dusenge turi kumwe. Aho uri hose ushira agatima ku Mana uvuga ati Mana ndengera, Mana ntabara, undengane ibi bibazo. Ego kwari ugushima rero, ariko kandi twongera tugirana n'inama kuko nabyo nyine birakenewe. Dukomere rero, mukomere, abamama mukomere, abapapa mukomere, dukomere ku rugamba, dusenge dusengeranira abahungu n'abakobwa, dusenge, ukomeze usenge. Kandi natwe ababyeyi rero tubasengere, abana bacu hari igihe batanabyitaho, ariko burya umubyeyi wese nusengera abana, atari umwana gusa yabyaye n'umwana w'uwundi, tumusengere, dusengere urwaruka rwacu. Urabona ruri guca muri byinshi. Uyu mwaka dutanguye Uhoraho azatuja imbere, azabaja imbere, azabarengere. Aho muzotera intambwe hose hazabatangure ya Yesu, hakurikire iwanyu, hakurikire abamarayika babazenguruka impande n'impande hose. Imigisha yose izigendane namwe, imihezagiro y'Uhoraho izigendane namwe. Niryo sengesho ryanjye nico mbasabiye mwese, abapapa n'abamama, abahungu ndetse n'abakobwa, abatama n'abatamakazi, baze barengerwe n'Uhoraho. Mwese muze mube mu mahoro, muze mube mu munezero. Hari akane kavuga ngo uzuryoherwe n'ibyo ushoboye gushikako. Ego nukora ako kantu umuntu yarakambwiye numva ndavuga nti ego kwera urakoze. Imana iziduhe kuryoherwa n'ibyo tuzoshikako. Mu gihe cyose uzoba wakoresheje inguvu, mu gihe cyose uzoba washoboye gukoresha inguvu zose ufise, ukabishikako, ukabironka, ukabishaka ku isahani imbere yawe, uzuryoherwe nabyo. Kuko burya kuryoherwa nabyo nyene ni ingabirano. Hariho umuntu abironka akanaronka nabyiza gose, ariko akabanga ngo ibi nabyo ngo ni ibiryo nyabaki, ngo ibi ntacyo bimaze, ngo ibi ntavyo kurya birimwo. Oya,
aho bayingaye kandi umwana y'ingaye ntiyongerwa. Wewe ryoherwa n'ibyo ushoboye gushikako mu gihe wakoze n'inguvu zawe zose, hanyuma numara kuryoherwa ukabirya n'umutima utuje ushima, wongera usaba Imana ati Imana noneho ejo uzompe kuronka ibirenze ibyiyongereyeko. Ryoherwa n'ibyo ushoboye gushikako mu gihe hari ibyo kurya bishobora gutuma ugira ubuzima buzima, bishobora gutuma kandi urushaho gushima no gutazira uhoraho. Yego nukuri reka ndekeraho, dukomeze kunezerwa n'uhoraho, dukomeze gushima kuri iyi tariki imwe, mbasabira ngo muze murambe, muze muronke ibyiza, muze mubeho neza, muze mubane neza n'abanyu mu byanyu hose, mu byo mukora byose ukuboko k'uhoraho kuze kubazigame, mu byo muzogenda mu byose muze murindwe n'uhoraho. Yego turashimye, turataziriye uhoraho. Murakoze mwese. Yari Jane Hatunga, utunzwe n'Imana, kuko itagutunze nta mwana w'umuntu wo gutunga. Yari Jane Hatunga, urinzwe n'Imana, kuko itari kurinze nta wundi yo kurinda. Yego uhoraho abazigame.